Yesu nashimwe nayanjye nkaze ngaho mashimira ikintu Imana yankoreye hari jambo ry'Imana pastor yigeze kuvuga turi ngaha mwishenga ya Dimash ataba abantu bose bagutaye bose ugiye kubabona baza kandi ugiye kubona ibiseke biza imbere y'umuryango wawe haya naciye nene mvuga ati Mana wibuka abantu bose bambwira ko bazakunda wibuka jambo ry'Imana pastor yavuze ubakorere ashatani imisi heza nabonye ibiseke 12 bizi wanje mu mpera amashiyo Mana kandi ku bantu ntari niteze ko baje imbere y'umuryango kandi n'ubu nagari nyene hari ibindi biseke 6 nabonye biza ku bantu ntari nzi ko baje kundaba mu mpera amashiyo Mana yo niyo ntaye nari ifise. Yesu nashimwe Maria akaririmba kurimba yambwiye nk'Aburahamu yambwiye nk'Aburahamu yateraniye ikimazi bisigani bikigweko. Yesu nashimwe jene naje ngahejo muri burakeye ndusha ubwenge ubuzima bwancanganye cyane gose icyo navuga ndareka ngende kwa pastor mu biro ku umuvyeyi wacu ndagenda nabuze hepfo no haruguru je ndategura ngire ngurisha ibintu byose byo mu nzu nduge ruguru mugabo je wince ndagenda kwa mwongere arambwira sinkurekura guma nganye nurindire ngaha mu gisagara amahera y'inzu nari nayabuze ukwezi kwari kwaheze ndavuga Mana sinkogwa isoni n'ahantu mperukira gutanga avase nce mbura amahera yo kuyiriha nukuri mvuye ngana narabonye ikiganza cy'Imana mu masaa 10 naciye numva telefone indondera ngo rondera ari mikashi ndakurungikira amafaranga uwo muntu yacandungikira so wa santimire Imana nihabwe icyubahiro. Yesu nashimwe cyane kuba mwabonye ndiko ndatamba nibutse yuko yindwi yo imba narapfuye ariko kuba nabyibutse gusa natamba numva nangase ndari nuko nagushaka nkipfira nawe namenga ndi mu mahoro kuwa mbere mwijoro ryo kwa Mungu ntibyakunze kunza ngaha Dimash ariko ku mugoroba nyimba ari mwe mu mbiharaje ikintu kiramfata kuburyo ndiko natubika umwana nkenyeye nkumva mu nda ndababara umuntu azi yuko baba barope ni wabize neza mu ndige nababara nkakenyera bikanka nijoro ndaremba Imana ishimwe cyane mu nzu nari mvize amazi asenge naye nakwe ngako gatandatu ndafata numva umutima uguma wiruka mwijoro ndabwira umugabo tije nubwo nicenga numva umutima utameze neza tikani numva mu ndameze kunuko ayo mazi ndafata ndayanwa ayandi ndayiyoga bukeye mu gitondo biranka wiko nonamuka ndagenda nunamye n'umwana sinamuheka harageze igihe je numva mengi ingufu ziramperanye ndabwira umugabo ati je ndakwinginze ndondere umukozi w'Imana nsengera je wahongeze zahanje nananiwe kandi batasengera je ndumva ntameze neza sinzi umubanga twatubana hafi asenga acarafata arankora karansengera biratora agahengwe ku munsi wa kabiri naho canzinduka muri Cote d'Ivoire mu masaa 11 tuzindutse tugaze kuri wa karede nyene ngaha kuntuzenya hakaba rero ndabandi batwawe n'ibyisi abo mugabo yirariye mu kabare yaborewe yameze nk'uku uyagaramye muri ya tagisi natwe turi mu bisi turiko turajya kurondera ubuzima acara katawe yage ukata chauffeur aramukatira biranga twumva iyo amodoka ngo mafu kuri ya bisi twariko ariko icyo nagutse gushima Imana nta numwe yagize ikibazo twese twapfuye dukomeye ibyo ni byo nimvira Imana mpagutse shima Imana abumvise gushima kwanje Imana baho umugisha. Imana ishimwe nje naje ngaha gushimira Imana kucankoreye kuva 2014 nari mfise ingwara y'umusonga iyo ngwara y'umusonga nayibayemwo imyaka yose mugabo ubu umusonga ukaba waheze mbona ari cyo gushimira Imana mumere amashimana. Yesu ashimwe nanjye ndi umwe mu bo Yesu yagiriye neza cyambere ndashima Imana yaduhaye umwongere mwiza y'ukuri nta maziwe kandi umurundi niwe wavuze ngo nohanga kwavu aremera ko kanyaruka kindi shimira Imana yarantabaye ibintu bigoye narimo impemu mbi amasiribasyo Imana yarantabaye komera amashimana.
haleluya haleluya haleluya. nta byinshi ngomba kuvugana nawe, icyo ndakwipfuriza ni uko wova ibubafu ukajya iburyo mu mbabazi z'Imana no mu rukundo rw'Imana no mu kwizera, hanyuma isengesho rikakugira ku bushobozi. ngiye kugusengera mwene data, uragomba ko Yesu akwiyereka ukundi gushasha, uragomba kubona Yesu ukundi gushasha. haleluya haleluya haleluya. birambira ingene Simoni Petero, ingene Yesu yamuhinduye. ubwa mbere yitwa Simoni. Simoni bisigura ngo ntafadika. Kera Simoni bisigura ngo urubingo cyane ishanga. iba urubingo iyo ruhuye n'umuyaga ruca rugondamira iyo umuyaga ujanye. Kera Simoni rero yaragondama, yarahindagurika, ntiyarashikamye neza. nico gituma yahebye no kuroba iby'Imana yamubariye, aca yisubira. yahebye kuroba abantu, aca yisubira kuroba amafi. Kera rero yitwa Simoni. Simoni bisigura umuntu adafadika, yaranyeregeta, ntiyari bwashikame ngo ahagarare neza, yari renga yarajugumira, ntiyari umuntu ahagaze neza. ariko Imana imaze kumuhindurira izina, Yesu amaze kumuhindurira izina akamwita Petero, bisigura ngo urutare. haleluya haleluya haleluya. Imana ishimwe. Petero yaciye mu mugabo w'abagabo. haleluya haleluya. Yesu aguhindurira izina mwene data, kugira ngo usubire kumubona ukundi gushasha. Imana ishimwe. Imana iguhe icyubahiro kandi Imana igushigikire. ngomba ndagusengere mwene data. Imana nsenga yampamagaye, Imana y'amajuru n'amajuru, Imana ishoye byose, ndasengera umuntu mubwire kwico wifuza kwaba. ndamusengera umwiyereke ukundi gusha. ari mu mageragezwa, ari mu ntambara, ari mu bibazo, ari mu kudedebukirwa, ari mu gucika intege, ibyo afata bimuca mu myanya y'intoke, ari mu ngwara zikomeye, ari ahantu mu ibohero, ari ahantu muri prison, ari ahantu mu gusubira inyuma, ari ahantu by'ukuri mbere yibaza n'icyatumye abaho ntagisobanukirwe, ari ahantu mbere atacibuka urukundo rw'Imana n'imbabazi z'Imana, ari ahantu ari ubusa akabwirwa, ari ahantu abona urupfu imbere yiwe, ari ahantu ari mu madeni, ari ahantu atabona. ariko ndagomba uyu muntu mwiyereke ukundi gusha. ari ahantu yarondera ashakisha, nta kintu na kimwe yafashe. ariko nk'uko wiyeretse Petero ukamubwira ngo terera iburyo, urafata. uwo mwanya nyine abikoze, agafata amafi menshi cyane. ndasenze uyu muntu mwiyereke nanje mwana, akubona umugira kandi akubona uburyo butandukanye n'ubwo yari yarakubonye. Mana ndagushimiye kugiye kumugira neza. asanzwe hari ibintu byugaye, ndabyugurura mu izina rya Yesu, mu buryo bw'akazi, mu buryo bw'imibereho, mu buryo bwa fiansaye, mu buryo bw'akazi gatandukanye, mu buryo bwo gusenga, mu buryo bw'ibintu byiyugaye. afata bikanka, yamana inyatsi, yamana umubabaro, yama indoto, arota ruguru, arota bapfuye, arota ananirwa mu ishuri, arota afise ingorane zitandukanye. ubuzima bwiwe bwaramucanze kugira aho yibaza ngo mbega Imana irumva, irahari, irashoboye cyangwa ntishoboye. ariko ndamusengeye ubwiza bw'Imana mu mutabara. reka umwiyereke ukundi gushasha mu kumukorera igitangaza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. urakeneye ga mwene data ko uyu mwanya cyane iyi saha ushobora kubona message iyo ariyo yose nsize ko zoba intahe, byoba ubutumwa bwiza, yoba amasengesho bikagushikira. gira sabone kugira ngo uzashikirwa na message ku munsi ku wundi. Yesu aguhezagire.